Welcome again kuri TWENGAKO TV. Hani kuri TWENGAKO TV abana natwe muri ya makuru y'abasteri, amakuru agenda aba mu badirivyi, abantu b'imyidagaduro uko bagiye bangana n'ibisanzwe nta nkandi ukeneye kubirungire atari kuri TWENGAKO TV. Tubaye tugaruka n'ubundi atugende kuraba amakuru y'abastari bacu. Tugiye kuraba kuri set B, turabe kuri drama T, turabe mbisi ambiri no kuri turabe no kuri indi Kirikou akiri umwana mutari karabikora neza cyane. So guys, ichukura nyimbo turakora subscribe tuze turabana buri munsi muri za vibe zibisaze n'ibisanzwe. Reka turabe ukuntu set B hari yariko ingene byifashe neza niriza muri Nigeria muri Lagos, aho ari mu muhiganwa ya Afrima Awards. Ni set B neza aho byagaragaye ku munsi w'ejo ariho twabona afata indege imushikana mu gihugu ca Lagos, mbese aho yerekeje mu mahiganwa ya Afrima Awards, aho ari muri kategori zibiri, muri BT amundi mbese mu ndirimbo cyangwa se muri collaboration cyangwa se gushyira hamwe kwabayo gukora indirimbo nziza muri Afrika, collabo nziza ya Afrika. Ukabona yuko yabaye no mu yindi kategori ayo muririmbye mwiza awo muri Afrika, akaba ariko rero agenda ahitanirwa ivyo muri ivyo bibanza bibiri. Mbese ubona ari kumwe n'abandi baririmbyi b'ibikomangoma bavuga muri East Africa, tuvuze nka Diamond Platnumz, tukavuga ba Harmonize, tukavuga ba Element kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Bose ubona yuko bari muri iryo higanwa, mbese ariko rigenda ribera iyo nyine muri Lagos muri Nigeria. Rero dusubiye inyuma gato, aho ubona set B yafashe indege ijo hahise ayerekeza ava hariya mu gihugu ca France yerekeza mu gihugu ca Nigeria, aho hariko harabera iryo higanwa. Ni set B ubona yuko yakiriwe n'umu superstar n'icamamare ariwe Burna Boy, umuririmbyi yabotse amateka menshi cyane. Niwe yamwakiriye ku kibuga c'indege. Mwabantu mwe mubanze mwumve neza yuko set B izina ryiwe ryamaze kuba rigenda ryubaka riba international cyangwa se rigenda riberamenyekana mu vyamamare bigiye bitandukanye. Burna Boy umuririmbyi mbese bafata kariwe wa mbere muri Afrika, niwe yabashe kumwakira. Ubona yuko aramateka ageretse ku yandi. Icyo kintu nico cambere ubona yuko umuririmbyi tuvuga ati naho atotsinda muri ayo mahiganwa kubera yuko ari kumwe n'ivyamamare gusa, biragoye yuko atsinda kabisa. Naho yotsinda biragoye, ariko reka tumwipfurize amahigwe. Twongera tuvuga ati yuko umuziki wacu nyine uri kuratera imbere. Ubona yuko ari set B yakiriwe na Burna Boy ku kibuga c'indege, ati karibu umusaza muri Lagos. Nyine tubanze duhitanirwe turaba umene yuko rino shiramwe ari shiramwe rikomeye cyane. Mbese ubona ruko izogenda nyine ba performinga bakubita show. Umenye yuko indirimbo Kirisese ari yabashije kudugana set B imushikana kuri urwo rwego rwo kwitabira ayo iryo higanwa. Ubona yuko ari we yavuye mu Burundi wenyene ku ndirimbo yiwe ya Kirisese yakoranye na Afrima Award kuva muri South Africa. Ayandi makuru nayo nuko set B nyene bamwe bavuga yuko atagiye kugaruka mu Burundi, ariko bijya atari vyo, bijya byari igihuha yari showbiz. Mbese ibona yuko set B agiye no kugaruka mu Burundi, aho mbese azoshika atanga show, azotanga show kuri Maribu. Azotanga show kuri Maribu kuri 17 January, kuri 17 z'ukwa mbere. Ubona yuko hariho ihiganwa, hariho show ariyo yiswe Buja Piano Showcase. Ubona kariyo kari nabyo izo bibaye kuri edition yaho ya mbere, aho ubona igiye kubera kuri Maribu Runje. Niho igiye kubera
ubona yuko nyene n'aba DJs hazuba harimo DJ Dati, akabamo DJ Saido, akabamo DJ Lazy, DJ Tewo, ukabonaho ko anabuja Up Academy. Ubona yuko aribo beshi bagiye bafasha Satubimo mu mashow yagiye akora muri 2025 nabo bako bazoba bahigireye. Ubona yuko Satubi neza abigaragara yuko agiye kugaruka mu Burundi, bamwe bariko baribesha yuko mbese Satubi atagiye kugaruka, mbese agiye kugaruka bimaze kwigaragaza. Nyigerukira n'ikindi gituma yuko uvuga ati Satubi neza na neza mu Burundi aragiye kugaruka, hano kubona yuko hari na match yateganijwe ya Association des Anciens Legend di football obuhunze pour plaisanter. Ubona yuko ari association nyene y'abakinyi ba kera abagiye guhura n'abastari legend babakinyi hamwe n'abamedicien. Abona yuko Satubi Dramati bamukombozi bagiye gutana mu mitwe n'aba Saido bijya byamamare nyene byabaye ivyamamare mu muziki muri football bagiye gutana mu mitwe, mbese ngaha mu Ngagara kuri centre technique Ngagara ku munsi nyene azoba riro 11. Abona yuko neza ari urukino rugiye guhuza abastare hamwe nabo bakinyi baba legend. Ubona nyene yari kuri match kwinjira azoba ari Porto, azoba ari 3000 kuri tribune, naho azoba ari 10000. Mwese murahawe kaze ni le 11, mbese le 11 dibaza azoba ari dimanche. Tugira ko rero no kuri Dramati ku makuru ariko amuvuga ko neza cyane. Ubona yuko Dramati agiye gusohora indirimbo y'akataraboneka yitwa Ntagatima. Iyo ndirimbo ukabona ari indirimbo yubatse amateka umubanyemo abamaze kuraba ka video amaze gusohora ko kuri Facebook, ako kuri Facebook ubona nyine ari mu ikoti rimwe rya danger afise na briefcase kajya gakesi nyene sakarimo amafaranga atambuka bya danger. Ubona yuko ari umuhungu ariko arabitegura cyane. Ni Dramati mwitegure neza indirimbo yiwe igiye kuja ku mugaragaro mu misi iza mikeya. Ubona yuko na Dramati ku itariki 10 agiye kuboneka, ku itariki 10 samedi agiye kuboneka ku kibuga Intwari, agiye guterambisha aho bizaba biri kumwe na Roriro Simba, aho ari umugwi umugwi wa New Vision wa Ndayishimiye Yusuf ariho ubona yuko uri kuracana mu mitwe ati n'ubundi mugwi nyene uraho. Ariko ico nababwira nuko mwoza mukihera ijisho nyene urabe yuko performance y'abaririmbyi. Ubona yuko Dramati akomeje kubaka imigenderanire na Yusuf mu musanzu mubizi neza. Ubona yuko ari urukino ruzotangura nyene 12:30 bwamwoza kare nyene kuzuza stade hanyuma tukariya show, hanyuma mbade umuntu akabararira match nyene yisanzuye. Ubona yuko na Dramati nyuma y'ivyo ariko arabategurira akantu gasukuye inyuma yuko mugiye kubonana nawe maze mukayaga ibigiye bitandukanye ku itariki Dramati mugiye kuyaga ataco mwinona. Abona yuko yabategurire nyene umuhuro itariki ku itariki 10 mu majambo yashikirije ku itariki 17 y'ukwa mbere kuri Teraza Rouge Exipacha tuzoba turi muri Dramati Experience, aho tuzoshobora gusangira, guhura, kwifurizanya umwaka mushasha no kuronka akaryo ko kuririmba indirimbo yacu shasha izoba yarasohotse murago mu karyo keza ko kwifurizanya umwaka mushasha mwiza w'ibikogwa. Dramati Experience is for free, wisabwa kubegwa gusa. Ndongeraho nakaryo keza ko gutumira amamedia, aba promoters, DJs, dancers, bloggers, the whole entertainment to join us. Acishiraho nyene ubona yuko ubu n'umuhuro Dramati yasizeho kuri 17 itariki nyene
17 z'ukwa mbere kuri Teraza Rouge. Ni umuhuro nyene azoba ari kwishimana no kuyaga n'abantu nyene ubona yuko nyene n'indirimbo zoba yamaze gusohoka. Aho ubona rero yuko azoba ari kwinjira ari kwagusa. Duce dusimbira kwa miteka Mr. Ahagiye Kirikou Dra abona yuko rawi ku itariki 11 ku itariki 11 nawe agiye guteramisha nawe nyene agiye guteramisha ku kibuga Kirikou Dra hariya imakamba mumaje kumva imakamba Aigle Noir ahizoba iri kiratana mu mitwe n'umukino izoba iri kiratana mu mitwe hamwe n'umugwi azoba ari itariki 11 kwa Mungu Aigle Noir ahizoba iri kiratana mu mitwe nyene n'ubundi mugwi abona nyene Kirikou yavuze ati nyandikira umuririmbyi wifuza ko nokorana nawe uyu mwaka aha East Africa nce kubiti n'amabuye ndayizane iyo collabo. Ubona yuko ariko Kirikou yagiye abivuga hano, ubona yuko ati ayero 11 z'ukwa mbere amakamba stade ariho nyene bagiye guhurira. Rero ubona ni afishe ko yamaze gusuka ariko Kirikou tubibutsa yuko amaze gukubita show kuri stade Intware yatumye ko nyene n'uno mugwi wa Aigle Noir reverend creator ariko akomeza gupushinga cyane mu baririnzi. Ubona yuko ari ibintu byiza, ubona yuko n'abadramati bamaze kuba bizegwa hamwe na Roriro bagiye gukubita show ku itariki 10 ariho samedi aho riho nyene bazoba bariko baturyohereza urukino maze rutangure. Ni ku 11 rero Kirikou agiye aho umugwi wa Aigle Noir uzo buri kritana mu mitwe na Vitalo FC. So guys, turabatumiye mwese rero aho muri hose. So mu makuru dufise yarayo komera wewe ubamenye natwe kuva ku ntango gushika akuhereza ya makuru y'imyidagaduro y'abakinyi uko bigenda biba. Comedy aka Mega Speaker Mr. Dabivuga mbise na nyiri bishi tukiri tubana na handi utegerezwa gukura amakuru agezweho kandi aryoshe atari kuri TWENGAKO TV. Kora subscribe nyuma utari bwayikore tuze turabana nyuma warayikoze, kora share, kora commentaire maze tuze turabana no mu bindi bigiye bitandukanye. Hasta la vista.